Itangazo ry'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi ryerekeye umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umwana w'umunyafrika. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi CNDH urifatanije n'abo ku mugabane wa Afrika hamwe n'amakungu yose mwihimbazwa ry'umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umwana w'umunyafrika wamuhimbazwa ku igenekerezo rya 16 Ruheshi buri mwaka. Uwo munsi utwibutsa ubutwari bw'abana bo mu gisagara ca Soweto mu gihugu ca Afrika y'Epfo mu mwaka w'1976 bahagurukiye rimwe mu myiyerekano yo kwiyamiriza inyigisho mbi baronswa, basaba uburenganzira bwo kuronswa inyigisho mu rurimi kavukire, benshi baca baricwa. Uwo munsi washinzwe n'inama y'abakuru b'ibihugu n'amareta bigize ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ku igenekerezo rya 16 Ruheshi mu 1991 mu ntumbero yo guha icubahiro abana benshi bishwe na leta karyanisha imiryango ya Afrika y'Epfo bita apartheid. Kuva mu mwaka w'2002 uwo munsi rero wamuhimbazwa uko umwaka utashe. Uyu mwaka icivugo cahariwe uyu munsi mukuru wahariwe umwana w'umunyafrika ni gutegekanya indinganizo n'uburyo kugira duteze imbere agateka k'abana, intambwe yatewe kuva mu mwaka w'2010. Ico civugo gifise intumbero yo kwerekana aho ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Afrika bigeze mu gushira imbere ibibazo by'abana mu migambi y'iterambere no gushiramwo uburyo, guhimiriza ibihugu mu gusuzuma no kuvugurura uburyo bwabo bwo gutegura imigabo n'imigambi hisunzwe uburenganzira bw'umwana. Ihimbazwa ry'umunsi wahariwe umwana w'umunyafrika n'akaryo kadasanzwe ku bihugu bya Afrika ko kurimbura ibikorwa by'inkoramutima bimaze gukorwa muri ico gisata c'agateka k'abana mu ntumbero yo gukangurira ibihugu, amashirahamwe nabo bose bajejwe agateka k'abana kugira bamenye neza ibibazo abana bafise, bongere babitorere inyishu zibereye. Kuri uyu munsi uri hejuru, umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi uributsa akamaro ko gukingira agateka k'abana muri rusangi no kubaha uburenganzira bwo gushigwa mu ishure ku mwihariko. Umugwi wigenga ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi urashimishwa n'utwigoro twa leta y'u Burundi mu gucandagisha abana, umugambi w'uko abana bose biga, mu guteza imbere amagara y'abana no kurwanya amabi akorerwa ibibondo. Ariko nubwo bimeze uko, umugwi w'igihugu wigenga ujejwe kubahiriza agateka kazina muntu uracari n'impungenge ku bibazo bijanye no gutsimbataza agateka k'abana. Igitigiri kinini c'abana baheba ishure, igitigiri kitari gito c'abana b'abakobwa baheba ishuri kubera imbanyi zitifuzwa, ikubagurwa n'ibihano bisinzikaza ubuzima bw'abana, ugukoresha abana ibikorwa bibarengeye, gushingira abana batarashika mu bigero, abana bayerera mu mabarabara, basegerereza n'abafata ibiyayoramutwe, abana bakora ibyaha, ibura ry'amasomero ahuye n'ibibazo abana bafise, na cane cane abana bafise ubumuga butandukanye, n'inyigisho z'akanovera zitumwa n'ibura ry'ibikoresho bibereye, ihohoterwa ry'agateka k'abana ba nyamwema. Kuri ivyo bibazo byose, umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu usavye leta ibi bikurikira: ubwa mbere, gushiraho uburyo bukwiye kugira umwana wese agende kw'ishuri, agire amagara meza, akingigwe kandi ahabwe ibakwe ryo guterera mu iterambere ry'igihugu n'amakungu nk'uko biri mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi
mu masezerano y'ibihugu bya Afurika yerekeye agateka ko kubaho neza k'umwana hamwe n'amasezerano y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU yerekeye agateka k'umwana. Gushyiraho imigambi y'iterambere mu ntara zose mu ntumbero yo kurwanya ihurumbira ry'ugwaruka mu bisagara. Gusubiramo itegeko ry'ingo n'imiryango ryo mu mwaka w'1993 mu ngingo zaryo zose zerekeye agateka k'umwana no gutomora neza uruhara rw'inama y'umuryango. Ko abavyeyi, abarezi, abajeje intwaro n'abamenyeshamana bateza imbere umuco wo gutsimbataza agateka k'umwana, kwiyamiriza no gutuza amabi akorerwa ibibondo. Ko amashirahamwe ajejwe iterambere yose yoterera agacumu k'ubumwe mwishirwa mu ngiro ry'itsimbatazwa ry'agateka k'abana. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu urasaba leta gusubiramwo itegeko rigenga ingo n'imiryango. Umugwi CNDH usavye abafasha b'u Burundi mu iterambere, amashirahamwe yigenga hamwe n'ibimenyesha makuru mu Burundi gushigikira ibikorwa by'iterambere by'umwana no kumufasha kwiteza imbere. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu uributsa abana bose b'Abarundi ko ari bo Burundi bwejo, vyizigiro by'igihugu kandi ari bo soko ry'iterambere. Intererano yanyu rero mwabana mwe ni ntangere mu gutsimbataza amahoro, ubutungane n'ukwisanzura. Kuri uyu munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe agateka k'umwana w'umunyafrika, umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu urangiza wibutsa abantu bose, inzego zose za leta, amashirahamwe yose y'abigenga n'abikorera ivyabo, kugira abana bose batezwe imbere babe mu mahoro n'umwidegemvyo ntangere. Niharambe agateka k'umwana w'umunyafrika, niharambe agateka k'umwana w'umurundi. Turabashimiye. Bikorewe i Bujumbura ku igenekerezo rya 15 Ruheshi umwaka w'2025. Musenyeri Martino Blaise Nyaboho, umukuru w'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu.